igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi tumirize muri kazoza kanje n'akabangoboka kose reka muvuge muhaye bose. Nuko ibintu byari byifashe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Aha ni mu gihe hariko hashigwa ku mugaragaro ibikorwa bigiye gutangura byo gushingura inyandiko n'ibindi byose bijanye n'akaranga k'u Burundi. Ariko rero imbere yuko tubandanya n'icyo giteramo cari kibereye ijisho cyane, reka tubanze twumvirize Eliade Niteretse, umuhuza bikorwa mu kigo Ibanga Success Award hamwe na televiziyo Ibanga Success TV. Imico n'akaranga biratera imbere ariko ntibisubirizwa. Iyo umuntu ataye imico n'akaranga byiwe birumvikana ko abashize imbere imico n'akaranga by'ikindi gihugu. Bigeze aho ntaba gicambirwa, akirata, akigwanira cyangwa ngo akingire igihugu ciwe. Umuntu amaze gufatwa n'iyo ngendo ntaba acita ku rutare ngo ateze imbere igihugu ciwe. Uko abata imico n'akaranga batera biyongera, abitangira igihugu baragabanuka, gutyo igihugu aho kuja imbere kigatera gisubira inyuma. Igituma twakoraniye hano rero nukugira dukomeze imico n'akaranga, gutyo duteze imbere igihugu cyacu cyatwibarutse. Ni muri iyo ntumbero biciye mu mbonesha kure Ibanga Success TV ugwaruka rushika hafi 300 narubona ko rusharije nkiri ngaha mu ntiza amashi. Turakengurukire. Waragiye hamwe rurarengwa ko rugiye guharanira rukomeze rwongere agaciro imico n'akaranga by'u Burundi. Rufashe mu mugongo n'ibicocoro mu mico n'akaranga by'u Burundi aribo twise Parents Marent Projet barenga 25 nabo nyene bari ngaha naza kubabona muri bo nibo baza gushikiriza amajambo n'ivyiko bitandukanye nabo mu ntiza amashi. Tubakenguruke cyane kandi twatewe iteka n'igihugu mwayibonye. Turasa ku mitima ariko ku mubiri ya migendane ya mico n'akaranga twaje gukomeza nabo nyine mufashe tubakomera amashi cyane. Byimba umutima rero turakenguruka cyane igihugu cyatwibarutse Uburundi ndetse yacu. Amashi maguze na gatanu. Bavuze ikana abategetsi batandukanye bagiye baradufasha muri bikorwa byinshi. Ikibazo dufise rero hano mu Burundi ni uko imico n'akaranga by'u Burundi byagiye birahanahanwa ku munwa. Uko kuntu byagiye birahanahanwa ku munwa birumvikana ko hoba hagiye harabamo ibyibagirwa canke bisubirwamo utariko. Ndabaha akarorero. Uravye umwe tubyita ifuruguto abandi bitito twagiye turashikirizwa twabwiwe na basokuru tukiri bato, usanga tubyiruka nabi aho ntavuze ko twatubajije burundu. Ibyo duharanira ni bikeya. Icambere nuko imico n'akaranga by'u Burundi byokwegerana kandi kanabikwa mu nyandiko, mu majwi, mu mareresi ndetse no ku buhinga bw'ubumenyi. Twavuze imico mikeya yose bizodufasha iki rero? Ubu no muri kazoza tuzoguma tuzi imico n'akaranga atagihindutse haba mu mvugo no mu nyandiko. Umurundi canke umunyamahanga ahari hose azoshobora
kwitura ikigo kizoba kibitse izo nyandiko ndangakaranga maze icyari cyo cyose cerekeye imico n'akaranga by'Uburundi akironke byoroshe. Twarubatse urubuga runini witwa Ibanga Collect ruzotuma ibikorwa byose tuzokora bibikwa neza kandi aho uri hose ukaronka icyo ukeneye uruciyeko, kugira abatazoshobora gushika aho izo nyubako nziga mu manyandiko zizoba ziri bazoje kuri urwo rubuga hwaniro baronka icyo bashaka cyose mu mico n'akaranga by'Uburundi. Ni urubuga runini cyane maze kurubona. Iyo tuvuze ibintu bisaba ubwenge bwinshi kenshi tubaza ko abanyamahanga babikora. Urwo rubuga rwakozwe n'Umurundi kandi abatabizi wonewe muhinga yayiririmbye kumva iyo ndirimbo ikiba namwumva muri miradiyo twebwe twaragomba no kumenya iradiyo kugira turabe uwo muntu ariko arakugira ariko uno munsi ntituyimena ahubwo turamubona. Murakoze.
igikama ijewe nagowe urumva ngendera neza mpita n'isuka era ku musenge ku rukuta rw'ibibingo siturana mu mahura shikana mu gishakara ahavuye amahonda induru ziravuga imitego yananutse ijewe nagowe urumva ngendera imvura iratasura maze utwana turabura ati mbega garufuko wina tukotesha ibambe kirazira sinegera urubumiro kubwanwa bwoyaga bati ngo tukuryamike ibambe kirazira sinurira uburiri bwomvuna anyereka igisegure urumva ngendera ikindi cananiye n'amata ku ruhimbi ubuzima mu cibo urumva ngendera ikindi cananiye sinja kumukaza ubushuhe bwoyica eza gatinya tagaleka urumva ngendera naramanutse ku mugezi narigiye kwiyoga iraba mu maso utuso twarose n'utwinya twaboze indoka igufi candarahira ndarengwa ko ntagisubira ku mugezi urumva ngendera ngiye mu mugamba maze sanga bararima bari mu bwishaza nayo ibigori bireze iteramo iyugi ry'uruzi nakwita ndarimura nta mutahe yaje haje agakecuru inaruteye ikoma amubita agafundi carita mu gacuriye neza ndafuragira urumva ngendera ico gihe ca nimukira mu kirimiro babubwira ngo bibone bararahira bararengwa neza ndunguruza negereza mu mihana ndashika ndatimbika ibitoki ngasitura imyumbati nkimbura ibijumba nkimbura ibiharage nkimbura nyarugo babibone ayihereza akaganza umwana azana inkoni inarubaza n'isuka bungira mu kuzimu kugeza n'ubu niyo nkiba